Ibikorwa byinshi bituzanye hari isata kiri gikomeye kije kandi kizotanga akazi mu gwaruka gwishi nkuko mubizi yuko dutanga akazi mu gwaruka cyane cyane nitwishira ugwaruka kubane tuvuge ngo ama experience uko ntushaka kuranka experience utakoze twemirebe company turazi bujya buzima turabuzi impamvu ari kudusengera cyane ibintu kagira neza tugira n'ibikorwa byinshi ariko bikuru ni Lancement officiel de BFM nuko na Lancement officiel de Best Influencer Award nico gisata kindi gikomeye kira kivuke muri company kandi kizotanga ubuzi mu gwaruka. Hari imvugo ikunze kuvuga yuko bavuga yuko irebe FM atari gwa iyo vyumvise vyakera gute ndajyo madamu yo bamubwira ati iyo baza amajoro urara n'amajoro turara n'iki ariko birangiye cyane simpaka ngo birakuryoheragira birakuba oya simpaka ngo twe tuboneke ahubwo nimpaka haboneke icyo Imana yadushizemo twebwe nimpaka haboneke amasezerano Imana yaducishijemo paraporo ko twe twoboneka nubwo icyumviro ari gwacu ariko ubugi icyumviro si gwacu icyumviro ni cy'Imana ahubwo twe yadushize kwisi kugira ngo turangure icyumviro yadushizemo niyo banaza n'umuryango wose kugira ngo umufasha mva aramfasha madufashanyana nuko hariho kugira Lancement officiel ya Irebe FM. Merci beaucoup. N'igikorwa gikomeye tugiye tuzokora hariho n'igikorwa gikomeye cyane cya Irebe Best Influencer Award. Bonsoir mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best for this industry of Buja Flavor. Chakini makuru cyo kibazanira. Reka tuze dukengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus Christ. Amadusira dukengurukira nubwo kunzi bisamirizi Irebe FM. Mudasubira kudukurikirana misi yose kuri 91 n'ibice bine mu kiyaci hamwe n'ijana n'ibice bibiri mu ntara zose zigize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Namwe mwese abakunzi bi Irebe Media wherever you are, nukuri ndabakunda cyane. Ahantu hose uri ukuboko kw'Imana ndakwifurije yuko uzokwame mu byanyu no mu banyu. Uyu munsi rero turi kibuga c'indege cha Bujumbura hanyene mu cya gihugu cyacu cyiza cy'amata n'ubuki nuvuga mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Twaje kwakira kumbure umwe mu bantu badasanzwe na cyane cyane muri Irebe company. Harimo Irebe Media, harimo Irebe FM, harimo ibintu byinshi cyane. Rero niwe nyene imboro, niwe yazanye icyumviro, niwe nyene novuga nyene mitahe. Kumbure twaje kumwakira uyu munsi kugira ngo tumubaze byinshi kubijanye n'ibikorwa bimuzanye. Ndazi ni benshi mukeneye kumenya byinshi kubijanye n'ivya Best Influencer, ni benshi mukeneye kumenya byinshi kubijanye na Irebe Media na Irebe FM. Byinshi uraza kubimubaza, muraza kubimenya mu nyinshi aza kuduha. Gumana na Irebe Media. Birazaneza birakomeye bimeze neza mu gihugu cyacu cy'amavuko. Murakoze cyane Byagenze neza urugendo rwagenze neza. Rwagenze neza cyane. Umusana warushe no. Turarusha amasani menshi. Ego. Amasanga haragute. Bon 23. 23. uyu munsi simvuga nabaye mvugize uyu munsi ntuvuga oya ego nicunguye abantu benshi tudabisanzwe tumenyereye benshi tubabona basohoka baja mu dugo yabo bagenda ariko mu bikintu ca mbere mwabanje gukora mwashimye Imana kubera iki mwabanje gushimira Imana imbere ko mujya gukora ibindi Imana twayigize ya mbere ibintu byinshi tubanza gukora turabanza tugasenga niyo mpamvu rero cubona niyo tugeze n'ahantu cyo tubanza gusenga kugira ngo ubwiza bw'Imana buzobane natwe kandi by'ukuri se twagira umugisha. Ni giki kumbure twokura nk'icigwa bibi inyemoheje gukora icigwa nuko buri muntu wese akwiye gushira imbere Imana kuko ubuzima dufise bwose buri temporary ariko Imana yo ni ibihe byose. Ego mbega ni kibazo kumbure benshi akunze kubaza ati mbega iyo muri mu kirere cyo mu Burundi muri territoire Burundi uyumva gute muri mu ndege y'umubonye Burundi mutabuze kwinjira twumva umunezero mwinshi ndamureke nabavuga oya yavuga imaze imyaka myinshi imvuga nawe no musina oya navuga no musina wavuga oya bon mu gihugu cy'amavukiro ngo bimeze nko yabivuze
umunezero mwinshi nkuko cyambere na mbere nuko igihugu cy'umurundi twashije Imana imbere kandi nicyo gikomeye gusumba ibindi amikina cyo mvuga ati dukunda Burundi ushaka gukunda Burundi hanje gukunda Imana yaremye Burundi ubanza kubaha Imana ukayaha n'icubero ko yaremye Burundi tugeze mu kirere cy'i Burundi rero ubwacu turavyiyumvamo tuba twarushe ko catu mera neza ngo hari ibigumbagumba muca mutangura kumva mu mubiri nawe byababayeko rwose cyane yego turatuzigwanirwa n'abandi bantu tukibaza ukuntu bubeshi bya bintu rero nivyo iyo umuntu ashitse muhiri wabo ariyumva ari ikintu kica kimuzamo akavyumva bya bintu nivyo birakora yego kumbure nk'akajambo gato basanzwe bariko barakurikirana Irebe Media kuko bariko barabona Irebe FM iri kugera kure bari batari bazi basanzwe bazi nyene inovuga icyumviro nyene imbono yari ngaho uyu mushinga naye mubona uyu mugabo w'inararibonye kumbure nk'akajambo gato ku bakunzi ba Irebe Media na Irebe FM. Cyambere na mbere kashimire kwanza abakozi dukorana mu Irebe Company ndabashimiye cyane Imana ibaho umugisha amakozi ba Irebe FM Irebe Company ifite ibisata byinshi ariko isata gikomeye ni Irebe FM ivuga ku 91 n'ibice 4 ijana n'ibice 2 ku gihugu hagati ariko kandi twe website wezi 3 akaburungu Irebe FM ndahavuga kubera yuko ntimundihisha yego hanyuma rero no bashimira cyane adukurikirana ku mbuga zitandukanye X Instagram TikTok Facebook turi kunga bwa none turiko ndanabashimira cyane CK yare sinzi bigera boneka ari karakora iko byo biraboneka cyane nabwo ndabashimira bukoze timu yose ya Irebe FM Irebe Media mwese ndabashimira hamari kinacho nuko tuguma twishimira kuba tubona Imana yuba yagura ibikorwa yatushizemo nubwo icyumviro ari gwacu ariko ubugi icyumviro si gwacu icyumviro ni cy'Imana ahubwo twe yadushize ku isi kugira ngo turangure icyumviro yadushizemo amen kabisa nuba ku Imana kabisa yabinjiye mu bintu byose ni Imana hari imvugo ikunze kuvuga yuko bavuga yuko Irebe FM atari gwawe iyo vyumvise byakira gute ndajyo madamu yo bamubwira ati iyo baza amajoro urara n'amajoro turara n'iki ariko birangihora cyane simpaka ngo birakuryoheragira birakuba oya simpaka ngo twe tuboneke ahubwo ni impaka haboneke icyo Imana yadushizemo twebwe ni impaka haboneke amasezerano Imana yaducishijemo paraporo ko twe twoboneka yego ati ivyiza suko mwe muboneka ivyiza ari ko Imana yoboneka yego yego nukuri tubakeze cyane akajambo gato ku bakunzi basanzwe bakurikirana Best Influencer Shadowezi Kigali iki mu bateguriye nkanye n'imbono nkanye icyumviro kuko byose bitegurwa na Irebe FM abasanzwe bagira bakunda Best Influencer iki mu bari kino babwira ibikorwa bituza n'ibinini cyane mpamvu naza n'umuryango wose kugira ngo umufasha mva aramfasha tumadufashanyana nuko hariho kugira lancement officiel ya Irebe FM merci beaucoup n'igikorwa gikomeye tugiye tuzokora hariho n'igikorwa gikomeye cyane cya Irebe Best Influencer Award kugira ngo byinshi bazobimenya muri conference cimira na timu yose ya Irebe event kuko ibikorwa byaratangwe nubwo gusa bitarajya ku mugaragaro ko byaratanguye bimeze neza ariko kandi hariho n'ikindi gisata kizova cyugurwa mu Irebe Company n'ibikorwa byinshi bituzanye hari isata kindi gikomeye kije kandi kizotanga akazi mu gwaruka gwishi nkuko mubizi yuko dutanga akazi mu gwaruka cyane nitwishira ugwaruka kurane tuvuge ngo ama experience uko ntushaka kuranka experience utakoze twe Irebe Company turazi bujya buzima turabuzi impamvu ari kudusengera cyane ibintu kagira neza tugira n'ibikorwa byinshi ariko bikuru ni lancement officiel Irebe FM nuko na lancement officiel Irebe Best Influencer Award nico gisata kindi gikomeye kira kivuke muri Irebe Company kandi kizotanga ubuzi mu gwaruka kabisa nukuri babaza ikindi kibazo ariko ndabarenganye kandi bareke bije kuruhuka nuko Jesse nuko wavyumvise yashoye kutwiganira byinshi aratubarira kumbere n'ibikorwa bimudzanye ari mu ba diaspora kumbere bake bagira ingendo nyinshi bava mu gihugu cya Amerika baza ngaha mu Burundi muri uyu mwaka nyene yaruka kuba ngaha mu Burundi nyene urabona n'ubu kuye kandi mu kwezi kw'icumi arasuye kandi kugaruka mbega wibaza ngo urukundo bakunda u Burundi abandi twobubwira byo babimeze gute nuko byabigeshe cyane kumbure rero byinshi ayibabariye ibijanye na Best Influencer ibijanye na Irebe Media Irebe FM byinshi mwabyumvise ni Irebe FM Irebe Media